ikipe yiwe gashobora kuba kanashobora kuba kaja mu bintu vuba bitandukanye kuko Florentino Perez aho kugeza muri kino gihe asangwa afise no ngo ikipe yiwe agaciro ka miliyari zishika kuri 10 z'amayero ariko bisigura ko banashaka niyishobora kugurishwa bishobora kuba bishobora kuzinza uvuga ngo hagati y'imiliyoni amajana 5 canke umiliyari ni kuvuga ngo Florentino Perez ugeza muri kino gihe ekipe yiwe iri ku gaciro k'imiliyari nako ubutunzi bwiwe buri ku mafaranga ku gaciro k'imiliyari imiliyoni nako miliyari 10 z'amayero mu gihe niyo azagurisha ino ekipe nako yagurisha bino bice 10 cyangwa 5 kwijana ashobora kuzoshira kuba bije hagati y'imiliyoni amajana 5 hamwe no miliyari nico cyumviye ngo cyitwa Florentino Perez ngo abandanye aduza amafaranga muri ekipe itwara Madrid. Patrick, si ibintu byoroshe kuri Florentino Perez, si ibintu byoroshe kuri Madrid kuvuga ngo ngurishije ibice kanaka by'ibintu mugabo birashobora gukorwa kubera impamvu kanaka kuko ekipe zose novuga ko zishobora guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye kandi zikagerageza kubibamwe mu buryo bwose bushoboka. Florentino Perez n'umugabo azi ibyo akora, n'umugabo uvuga ko afise ijambo, afise n'ivyumviro bikomeye cyane gose ndetse n'umutima udasanzwe. Rero hari ibintu akora kugira ngo afashe ekipe yiwe Real Madrid, kugira ngo afashe abakunzi bono mugwi, kugira ngo afashe nuno mugwi kwitwara neza. Nibaza ko ari kimwe mu bintu abakunzi ba Real Madrid bishimira ko afise president nk'uwo. Rero nta kintu kinini novuga kubijanye n'ingingo ziwe mugabo nta vyera de mu ma ekipe yose. Nimba twumva Real Madrid ata bintu bivugwa mu ngo vyubukene n'ibindi bitandukanye, suko batigera bahura navyo mugabo ahubwo nuko bazi kubika ibanga ry'ibintu byabo bakora. Vya Florentino Perez ni byinshi biriko biramuvugwa ko ari nivyigeze kuvugwa mu minsi yezo ngo ashobora kudemissiona muri ekipe ya Madrid agahagarika ngo gutwara no mugwi kugira ngo atunganye ibintu ngo mu buryo bwiza n'ibindi bigiye bitandukanye biriko birasohoka ko novuga ko kugeza kakanyara amajambo menshi ariko aravugwa mugabo jewe rimwe nemwe ndashya mu majambo ya imagination abantu bakora canke mu byo abantu biyumvira kubera ko ikintu cambiri kiko kiragorana muri Madrid no kumenya makuru ariyo. Mu minsi yezo havuzwe ijambo rikomeye yagiriza Real Madrid ngo bashobora kuba bafise amadeni menshi, yego ngo menshi cyane. Mugabo ubona ko ngo itangazamakuru dashaka kubivuga ko ariko wumvishuza gusanga ni ibintu bisa n'ibiriko bigomba kuzunguruka Real Madrid kugira ngo bumve ikintu kibavamo. Andiho Florentino Perez nazi yuko afise ibintu byinshi ariko arakora n'iki kintu numvise kiriko kiravugwa cyane mu itangazamakuru gishobora kuba gifise ifatiro ndetse n'uruvugiro. Ariko no kurindira tuze turabukono bizogenda mugabo je kubganje nizira ko mugabo witwa Florentino Perez n'umwe mu bayobozi bazi byo ariko barakora muri club ya Madrid. Ariko kandi nyene ngaho nyene Yusa taragishashikiriza kuyumvira ngo witwa Florentino Perez nivyo ngo wewe ubwiwe ekipe yiwe ya Madrid ko ifise agaciro vuga ko mu kimiliyari 10 ngo mugani yagurishije ibice 5 gushika kuri 10 ashaka kuzokunga hafi no vuga ngo amafaranga agera ku miliyoni amajana 5 canke ariko miliyoni amajana 5 hamwe no muri ni miliyoni nuvuga ngo no muri yaridi. Eske kuno munsi witwa Florentino Perez tuvuge ko nimba ivyo biravugwa vyo bari vyo ko tubikesha inyama ku Cadena Sen nayo ni radio canke yo muri Espagne kino kintu kiravugwa yuko nimba vyo bari vyo biko biravugwa so ari kintu ciza tuvuge ko ekipe itwara Madrid yo bikoze na Florentino Perez cyosha kuhungura muri ekipe mu gihe azogurishije bimwe mu bice by'ino ekipe de Madrid cyane tuvuge tuti uno mugambi Florentino Perez karakora nawo nyene ntabwo wari umugambi ushobora kuba ari mwiza bwa ati yo fuma gumiza bino bice byiwe muri ekipe itwara Madrid hamandi mafaranga nano uvuga ngo akarondera muntu uvuga ngo mu bundi buryo kugurisha ikintu kimwe akaro dufate barabona ino mixer cyangwa ino micro akace kamwe uravuga ati ngomba ngurishe kimwe mu bikoresho vya Kejo Media amashwe ko ndungura amafaranga nuvuga ngo azoshaka kuba yinjira muri Kejo dushaka ko twungura bino bintu ubwo muri Madrid Florentino Perez Patrick kuyumvira ngo ngomba ngurisha ibice 5 canke 10 kwijana cyo ari kintu ciza tuvuge ko uri nk'umuyobozi wa Real Madrid w'ubukoze. Reka nabivuge muri buno buryo par exemple ari nk'umugano ucibwa mu rurimi rw'ikirundo uvuga ngo iyo ushaka kugera kure urigendana ngo mugabe iyo ushaka nako iyo ushaka kunyaruka urigendana mugabe iyo ushaka kugera kure ukorana n'abandi. Mu makampani menshi niho nabonye bakunze gukoresha kino kintu kivuga ngo reka ngurishe par exemple nk'ibice kanaka by'amafaranga nako vya par yishira hamwe kugira ngo abandi bashobore kuza gusahiriza akavuga ngo
kuko nka Florentino Perez par exemple nka kakanya fisemwo n'imiburi buri nk'ibice 80% abafise abactionnaire abandi bantu bafatanije gutwara Real Madrid baba bafise nabo nyene ibindi bice kanaka mu itunga ry'uno mugwi rero Florentino Perez je kubwanje ikintu cyonyene notahura no kugurisha pari yiwe muri Real Madrid akavuga ngo nimba ari ibice 20% afise mu mitahe mfise muri Real Madrid ndagurishije ibice 10% kugira ngo uwundi muntu ashobore kuza kuvyibuka hanyuma zane interano yiwe mu bijanye n'ubutunzi canke ibindi bigiye bitandukanye je rero ndemeza ngo bishobora kuba vyiza canke bikaba bivanye n'umuntu aguze bivanye n'imigamba azanye bivanye novuga n'ivyo yipfuje kuri Real Madrid bashobora kugerako nuko yumva ico cyumviro cyo gutwara equipe ya Real Madrid kubera ko kuva kugurisha ivyo bice bishobora kuzana injyane mu bayobozi bivanye n'umuntu abijemwo bishobora kuzana ikibazo mugabo mugara umuntu mwiza aje abikunze birashobora gufasha equipe novuga kubandanya yidevelopa kubera ko biraza kuvana ko hanyina ukivuga gute umuzigo yaza kuvana ko umuzigo kuri Florentino Perez bimere nk'ugabanije kugira ngo n'abandi bamufashe kuwikorera rero je kubandi rwa jenemeza ngo Florentino Perez kugurisha Real Madrid ibice kanaka vya Real Madrid cyo bari kintu kibi yego mugabo bivanye n'impamvu ariko kandi kugurisha pari yiwe muri Real Madrid yibice kanaka sino vyevariwa mu buryo bugiye butandukanye bukomeye iyi ni nkuru haswivre gukurikirana hagufi tuze twumviriza amakuru yenda zogenda risoka mu mugabo je kubana novuga ko si ikintu kiraba kibivanye n'amakuru amaze gusohoka ndetse n'ibitarasobanuka vyiza si ikintu kiraba kibikubera ko ari par imwe vyoba vyiza ari na par imwe vyoba bibi uvuga ngo no munsi namaze kuvyumva ati uravye kugeza muri kino gihe witwa Florentino Perez nivyo n'umuyobozi wa equipe yitwa Real Madrid kandi ni n'umuyobozi wanashaka yigeze kwa twari no equipe yitwa Real Madrid aragenda arongera aragaruka baramutora bivanye n'ivyumviro cyangwa afise n'ivyumviro afise wanashaka arugwa mu president uvuga ngo ba mbere kwisi no munsi bariko barigenza neza nivuga no kuvuga ngo nkuko urabivuga n'ikintu uvuga ngo kiba kinakomeye cyane dushaka kuzoza turaraba nimba vyo kunda ndagusanga apare zimwe usanga ari ikintu uvuga ko kiba kigoye cyane ugasanga no munsi hari abayobozi bamwe n'amavuga ati mbega Florentino Perez kino cyumviro yumviriye cyo ari cyumviro kimeze gute mu gihe equipe igomba gushya n'ibice banashaka kandi atari kuvuga ngo irafise n'ubukene uko nimwe muri equipe no vuga ngo ifise n'amafaranga menshi uko imiliyoni tuvuga ngo imiliyoni zirenga 10 hari n'amafaranga bateye n'ubwo vuga ko ikibuga Santiago Bernabeu mu gusubirwamo kwacu cyatwaye amafaranga menshi cyane bishoboka ko hari n'amafaranga twe tutamenya canke batashimye gushira hanze kubera amadeni kanaka ahubwo kandi kanatsinda na Real Madrid yaratswe no kwisanga mu bibazo by'ubukene bw'amafaranga harimo rero amadeni amwe bagiye barafata batashoboye gushira hanze canke atari hanze muri kano kanya kujya muri FC Barcelona usanga biri mugabo ugerageje kuraba ugasanga muri Madrid nabo nyine barisanze mu kibazo cy'ubukene rero Florentino Perez ari ibintu bimwe agenda arakora kugira ngo arabe yuko equipe yiwe yigarukana korogero rwiza canke yoisubiza kunovuga mu nzira nziza mugabe ikintu c'ikibazo bundi cyabayimwe muri kino kintu ni kimwe gusa nuko umuntu agomba kuza kugura ivyo bicara umuntu asanzwe ari hanze ya Real Madrid nibyo bizobazana amafaranga menshi pe ariko atari umukinyi atari umuntu wo muri Madrid ndani atari umuntu yarasanzwe ari ndani muri Real Madrid no kuvuga ari umuntu aje nk'umu investisseur mugabe avuye hanze ya Real Madrid nico kinahanini benshi bagiye baragaruka ko bati eske byo bari ibintu byiza guha umuntu atari muri Real Madrid kugira ngo agire ibice kanaka atwaramwe equipe ya Real Madrid niyo mpamvu kugeza akakanya ugerageje kurabaza gusanga Florentino Perez bamwibaza ko bati ibi bintu bikora no kubanza kuvyumvira kuko amanza kiga umuntu agiye kugura ivyo bice kugira ngo ntaze ashire nyuma mu ruhombo equipe ya Madrid ariko kugeza akakanya nuko uwo muntu nagura ivyo bice bitanu kugeza ku icuma zo kwinjiza hagati miliyoni zigera kuri 500 muri yaridi w'amafaranga y'amahero kuri no equipe yitwa Madrid Houston nawo kugeza muri kino gihe kuri kino kintu voucher Florentino Perez karavuga Patrick aravuze neza aravuga ngo kuno munsi ndavye hari gice kimwe nza gusanga ari kintu ciza ikindi gice uza gusanga ruvuga ngo ni kintu kitari ciza mbe ubwa kuno munsi kwiyumvira equipe nka Real Madrid ikumvira ikintu kuvuga ngo uno munsi ntegezo kwangurisha uri Florentino Perez bice bitanu canke ku 10 hama duce ko twongera ko amafaranga agera ku bihumbi miliyoni 500 gushika ku muri yaridi ikicyumve cya Florentino Perez nawe waza kugira ishusho imeze gute icyumviro cya Florentino Perez cyo gufata ibice bike mu Real Madrid kugira ngo bashobore kubigurisha
nibaza yuko ni ikintu yoba yicaye neza na neza akacyumvira atari ikintu yoba afashe ingingo mu guhubuka kubera yuko ni Real Madrid muri iyo minsi yahera nayo nyine yitanguye kwisanga mu bibazo by'ubukene butandukanye bw'amafaranga kubera yuko hari numwe mu bakinyi usanga yanditswe mu mugwi w'abakiri bato kubera ko ingorane z'amafaranga mu mugwi wa Real Madrid zitanguye kwibonekeza ariko kandi nkanizera yuko ni ikintu ciza muri rusange je buryo ndagitahura mu gitegezo kuba ikintu ciza niba acicara bakacumvikana kuko bavuga ati bigiye inama bigira imana nibicara bakabiyaga ko nizera yuko baza gutora solution nziza ndetse n'inyishu yo kubibaza abantu benshi twagiye twibaza ibi bice bigiye kugwa n'umuntu avuye hanze y'umugwi wa Real Madrid bishobora gutera intambamye ariko nizera yuko nibaza kwicara bakakiyaga ko ndetse no muntu bakagerageza kumwumva projet ziwe nizera yuko badategeza guha umuntu ari we wese bategeza kumwumviriza imigambi yiwe ndetse na projet ashobora kuzazanye muri no mugwi wa Real Madrid hama bize gukunda kugira ngo bemere kumugurisha ko ivyo bice kuko kanatsinda yakaba ari umuntu iyo bajazanye projet zitandukanye n'imigambi Real Madrid canke n'ivyifuzo by'uno mugwi wa Real Madrid sinizera yuko bokwemera kumugurisha ko rero nibicara bakakiyaga ko ndetse n'abandi bantu basanzwe basangiye uno mugambi wo kuyobora uno mugwi wa Real Madrid ndetse bakanumviriza n'uwo muntu yifuza kugura ivyo bice by'uwo mugwi wa Real Madrid nizera ko baza gutora solution nziza ibemerera ibatahuza kumva yuko bokwemera kubigurisha canke bo bamanza bakavyihoza gatoya nuko kabisa bimeze kwitwa novuga ngo Florentino Perez akariyumvira ko ashobora kuzogurisha novuga ngo bimwe mu bice vy'ino equipe yitwa Real Madrid kugira ngo bashobore kuba bagenda bongera amafaranga novuga ngo kuri kino kigega cy'ino equipe yitwa Real Madrid. Ni kurundi ruhande kandi tuva kwitwa Florentino Perez tujya kuri yitwa Kylian Mbappé rote hari amakuru kanavuga kugeza muri kino gihe ivyo yabaye muri equipe yitwa Paris Saint-Germain. Nuko uwitwa Kylian Mbappé rote kugeza muri kano kanya novuga ngo yoba ariko arasaba canke ariko arasaba amafaranga novuga ngo agera ku mafaranga imiliyoni 240 z'amayero bijaye nuko n'amatati novuga ngo bagiranye n'ino equipe yitwa Paris Saint-Germain mu gihe yarayirimwo avuye muri equipe yitwa Monaco akaza kamara imyaka n'imyaka afasha gutsinda ibitsindo bitari bike akabafasha kuba batwara Ligue bagashaka kuvasha itwambe vya Spain nako kino gikombe ca Ligue ukazana ibikombe bitandukanye vyo mu gihugu cy'Ubufaransa cya Coupe de France n'ibindi bitandukanye muri equipe yitwa novuga ngo Paris Saint-Germain na Kylian Mbappé ngo hari amatata akomeye hagati y'imigwi hagati ya equipe ya Paris Saint-Germain hagati kandi yitwa Kylian Mbappé rote ngo rero kugeza muri kino gihe ngo Kylian Mbappé rote yoba ariko arasaba amafaranga agera ku miliyoni 240 ariko sivyo vyonyene equipe ya Paris Saint-Germain nayo kugeza muri kino gihe nyuma ko yumva yuko